ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. No munsi numva ashaka kuvuga kuri kucimviro, numva kiri mu mutima wanje, kandi no muri indwi yose nagiye ndonka impamvu nyinshi zo kushimikira canke kumva ko ari byo dukwiye kuganira ko. Ndashimira Imana ko yadushoboje kugaruka tukava mu rugendo, kandi ashimira Imana ivyo yadushoboje gukora mu ntango zacu za mbere. Murazi ko hari ibikorwa turiko turatangura mu Bubirigi, turashimira Imana uko vyagenze. Matayo gice ca 5 ku murongo wa 14, Matayo gice ca 5 ku murongo wa 14, Matthieu 5 verset 14, Matthieu 5 verset 14. Muri umuco w'isi igisagara cubatswe kwitaba ry'umusozi ntigishobora guhishwa. Amen. Muri umuco w'isi inzu imanitse canke igisagara kimanitse ku gasozi ntigishobora kugira gute guhishwa. Yesu yabwiye abigishwa biwe muri aya majambo uno munsi shaka ko dufatira ko, ababwira icimviro gikomeye igihe yarazi caje gukora ku buzima bwabo, abari baramukurikiye, abari ko bajana nabo, ababwirira ijambo rikomeye aravuga ngo muri umuco canke muri umunyu w'isi canke muri umuco w'isi. Yakoresheje amajambo atandukanye, hamwe yabise umuco, ahandi abita umunyu, ariko yagerageje kwereka abigishwa biwe yuko iyo tumaze kumukurikira twebwe turi icitegererezo. Yavuze ngo mumeze nk'inzu iteretswe hejuru ku gasozi, kandi avuga ngo turi n'umuco. Umuco ntuyishwa. Iyo inzu iri ku gasozi canke igisagara cubatswe ku gasozi, kakaba ari agasozi karekare, ntigihishwa. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kiboneka, canke rimwe na rimwe ni ikintu kigaragara, umuntu wese abona akavuga ati hajya hari igisagara, canke hajya hari itara, canke hajya hari umuco. Yesu mu kuvuga aya majambo yagomba ahanini yakwerekana abo aje gucungura kandi abamukurikiye ica biteze ko ico ubuzima bwabo bugomba kuba, canke ingene bagomba kugaragara mu bantu. Ni ukuvuga ngo Yesu mu kuvugira ijambo si ukuvuga ko abigishwa biwe bari bageze ku rugezo rwiza, ariko bari bakiri ko barakura, ariko ababahaye nk'iyerekwa ku buzima bwabo, abereka ati mwebwe muri suppose canke mwebwe muhamagariwe kuba umuco, muhamagariwe kuba nk'inzu imanitse ku gasozi. Muri uno mwaka Imana yaduhaye ijambo ryo gufata ivyemezo, canke ijambo rivuga kuri engagement. Tugomba kugaruka ahantu tukashikira ico dushitse ko, canke aho tugeze kubijanye na engagement twagize zo gukurikira Yesu Kristo, no kubana nawe, no kujana nawe, no kumukomorera mu kwitaba umuhamagaro. Ndashaka kuvuga ngo turi mu rugendo aho Imana hari ibintu igenda ikora, hari ahantu igenda idushikana, kandi biri important yuko je na wewe tuba abantu bashishikara gukura, tuba abantu bashishikara gushika aho Imana igomba ko dushika. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hari igihe tuba tutarashika aho dushaka, nawe ukumva nturi satisfait, kandi ukumva nturyoherewe ibintu bimwe bimwe wibona ko, ariko nagomba kugutera intege yuko rimwe na rimwe iyo utanezererewe aho ugeze kiba ari ikimenyetso ko ufise aho ushaka kugera. Yesu ashimwe cyane. Haje ikintu kigoye n'igihe umuntu adafise aho ashaka gushika, ariko Yesu yavuze ngo turi umuco. Bisobanura ngo ubuzima bwanje ngomba kubaho, naho mpagaze imbere yawe ndakwigisha, ndaspiha kugera ahantu ukubaho kwanje canke imibereho yanje iba umuco ku gisagara, canke iba umuco kubambona canke kubanyegereye. Ivyo kugira ngo bishoboke nuko nemerera uwo muco w'Imana ukaka muri jewe, nuko muri jewe nemera uruhara canke aho mpagarara, kuko muri twebwe Bibiri ivuga ngo hari intambara, hariho kameremere yacu, hakabaho na mpwemu yera muri twebwe, kandi ivyo bintu muri twebwe biranigana, kimwe cyose gishaka gufata ikibanza. No kuvuga ngo uko meze, uko nsanzwe meze, uko nakuze meze, birashobora kubera intambamyi igikorwa c'Imana mu buzima bwanje. Nico gituma kugira ngo nemere ko nitaba umuhamagaro canke Yesu mu kutubwira ngo turi umuco, yarazi kare kavugana n'abantu
batari parfait ariko atumirira ubuzima bwabo kwaspiha kuri kino kintu canke kugira inyota yo gushika aho hantu kugira ngo iyi defi iri imbere yacu ifatiye ku kungene dusanzwe tumeze twemerere igikorwa c'Imana muri twebwe ko kidushikana ku rugezo aho by'ukuri tuba umuco urasira abantu bakabona. Yesu ashimwe cyane. Bwira mu micano uti uri umuco w'isi. Haleluya. Mubwiye kandi uti uri inzu ku musozi idashobora kunyegezwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. N'inzu ni gisagara kidashobora kunyegezwa. Nico gituma kenshi muzohora mubona yuko niyo bidushikiye bikagira ibitugoye kandi tukira abantu ntibadupardona facilement, kandi abantu abantu bose barabibona, abantu bose barabigira binini bakabigira birebire kuko ubuguye mu ikosa kandi abantu batakwiteze kurigwamo, siko ntimurabibona. Ugasanga inkuru yawe irakwiye hose kuko hari ingorane yagushikiye. Kubera iki? Kuko igisagara kiri ku gasozi ntigishobora kunyegezwa. Amina. Abandi bokora amakosa nk'ayo wowe ukora ntibivugwe ntibibe birebire. Kubera iki? Kuko umenga bisanzwe, ariko wowe wayakora bikaba birebire. N'abahora batakwemera ko ukijijwe mu muhira mu muryango bakakubwira ngo yongo na wewe ngo na wewe ngo umukizwa bwawe bugacika igitutsi. Kubera iki? Kuko abantu bagufise ico bakwiteze ko batari ko barakubonako. Nuko uri igisagara kiri ku gasozi giteretswe, nuko uri itara ryazimye, iyo rizimye abantu barabivuga. Yesu yaranavuze muri aya majambo neza, aravuga ngo itara ntirija munsi y'akabati canke y'imeza canke itara ntibarishira munsi y'igitanda. Nta muntu agira installation y'itara munsi y'igitanda kiretse umunyabwoba, ariko ngo itara rimanikwa hejuru kugira ngo rimurike. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero ko turi amatara, Yesu akaba yaduhaye akaryo ko kuba amatara, nimureke nyene tuba amatara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igikenewe nukumva kwico kintu gishaka, gikenewe no kumva uti uru nigo rugendo ndimwo, kandi ku munsi imyaka ku myaka uko tujana n'Imana ibi bizogenda bicika ivy'ukuri mu buzima bw'iwawe. Bwana sifiwe sana. Bizogenda bicika ibigaragara, ucike vy'ukuri umuco, ucike reference, ucike repère. Bwana sifiwe sana. Amen. Yesu ashimwe. Usomye Genèse chapitre 39 verset 2. Genèse chapitre 39 verset 2, verset 3 et verset 4. Uhoraho abana na Yosefu bituma ibyo akora byose bija imbere. Aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe, kandi ko Uhoraho yatumye atera imbere mu byo akora byose. Yosefu atona kuri we, abingendanyi yiwe, maze amugira umukuru mu rugo rwiwe, amuzeza ibyo afise byose. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yosefu, Bibiliya itubwira ngo akiri muhiri wabo yarose abantu bamupfukamira, yarose se na nyina na bene wabo bamupfukamira. Nukuvuga ngo indoto yiwe yagaragaza grandeur, yagaragaza ubutunzi Imana ishize mu buzima bwiwe, yagaragaza ubukuru azogira muri bene wabo naho yari umwana muto canke ico gihe yari akiri umuhererezi. Ariko Imana imuha iyerekwa, canke imuhaye vision, imuha vision ya grandeur, imwereka ko azoba munini. Bibiliya ivuga ngo ico kintu amaze kukibwira abandi gicika ikibazo, kimaze gucika ikibazo bimukwegera ingorane kuko bene wabo baramupfuye, baramugurisha, baramwikurako kuko bumva amajambo ababwira abateye ikibazo kandi bamubona mu bwibone. Ariko Bibiliya itubwira ngo aha dusomye amaze gushika kwa Potifari yari umunyegiputa yamuguze nk'umu esclave, iyo nkuru murayizi. Ariko ngo amaze kubona ingene Yosefu ibyo akora byose prospera, ingene ibyo akora byose aroranigwa, amubona ko ibintu bibiri, amubona ko ico nita
icyo novuga amubonamo presence y'Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo amaze kubona ko Uhoraho ari kumwe nawe. Ni ukuvuga ngo Imana muri Joseph yaraboneka. Potifari ntiyarazi Imana ya Isirayeli, ariko ngo son maître amaze kubona ko Imana iri muri we cyangwa ko Imana iri kumwe nawe, Yesu ashimwe cyane, ngo kandi ko Uhoraho atuma aroranirwa mu byo akoze ko byose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Yosefu ntiyigeze abwira Potifari ko abiwabo bazomupfukamira, ntiyigeze avuga indoto yagize, ariko hari ikintu cari kiri visible, hari ikintu cari kiri tangible, hari ikintu cari gifatika kandi caboneka. Ni ukuvuga ngo Potifari yarashobora kubona Imana muri Yosefu, uretse ko yabona Imana muri Yosefu, Imana akayibonera mu kintu kiri pratique. Ni gute Potifari yabona Imana muri Yosefu? Ngo nuko ico yakora ko cose caroranirwa. Ni ukuvuga ngo prosperité canke ukororanirwa mu bikorwa ni kimwe mu bintu byatuma abantu babona ko Imana iri mu buzima bwa Joseph. Uno munsi ndashaka kuvuga muri kino gitondo yuko Imana ikora ibintu biboneka kandi bifatika. Imana yacu si Imana iri ifise décalage hagati ya théorie na pratique. Imana yacu si Imana ifise igihushanye kinini hagati y'ivyiyumviro n'ibifatika, ariko Imana yacu ishobora gutraduiza icimviro cose kiri muri yo kikaba ikintu gifatika abantu bashobora kubona. Kuko inzu ku musozi canke igisagara ku musozi ntawo kibona iyo abico gisagara kiri spirituel, ariko le fait yuko igisagara ku musozi kiboneka, le fait yuko umuco uboneka, nuko umuco canke igisagara ni ibintu biri visible. So Imana mu kubwira abigishwa ngo mwebwe muri inzu imanitse canke muri gisagara kimanitse ku musozi, mu yandi majambo Imana yagomba kuvuga ngo ico nzokora muri mwebwe kizoba ikintu kiboneka, kizoba ikintu gifatika, ku buryo abantu bazobita umunyu, ku buryo abantu bazobita umuco, ku buryo abantu bazobita, haleluya, igisagara kiri ku musozi. Rero ukuyemwo ibifatika mu gikorwa c'Imana, igikorwa c'Imana muri wewe gicika igikorwa kiri suspect. Imana yabwiye Yosefu kwizomugira munini aja mu bibazo, ariko kandi Yosefu kuntu tubona yuko ashitse kwa Potifari ubuzima bwiwe bwagaragaje ko Imana iri kumwe nawe, kandi ikintu catuma abantu bamenya ko Imana iri kumwe nawe nuko ivyari byarananiranye kwa Potifari Yosefu amaze kuhashika byaragiye mu rutonde, ahubwo Potifari asanga ari karunguka, ari karatera imbere kubera presence ya Joseph. En d'autres termes, Yosefu ahari ni nk'uko Imana ihari. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bwira umucamanza uti Yosefu ahari ni nk'uko Imana yari ihari. Subira umumbarira uti kandi nawe uhari ni nk'uko Imana ihari. Aho ntakubwiye ndabira ko yakubwiye, mubaze tuko utambarira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mubwira uti nawe uhari ni nk'uko Imana ihari. Ninde yumva ico ndiko ndavuga muri kino gitondo? Nta kintu kimanifesta presence y'Imana muri twebwe kinganya efficacité. Nta kintu kiri suppose kwerekana ko Imana twayimenye kiretse efficacité tugira mu bintu kanaka turimo. Nta kintu kigaragaza Imana muri twebwe kinganya inyishu twebwe twaporta muri environnement yacu. Ukuyemwe inyishu wewe ushobora kuzana muri environnement yawe, hamugacumbwira ko wuzuye mpwemu w'Imana, biri suspect. Nimba wewe aho ubaye canka aho ukorera canka aho wiga abantu bama bakwiruka inyuma ari wewe problème national, ariko ugacuvuga ko ufise Imana, ndafise doute ku Mana wamenye n'ingene bayigu presence. Kuko Imana muri twebwe igaragarira muri efficacité dufise aho twatewe, aho twashinzwe naho twashizwe.
mu bisanzwe nta mukristo yarakwiye kumara igihe kirekire ari probleme muri societe. Umukristo akiri umubebe spirituel arashobora kuba dans un premier temps akiteza ibibazo kuko atarabohoka, ariko umaze kuba umubebe wo muri Kristo afise 2 ans, afise 3 ans et plus, wowe ntuba ugishobora kuba problème muri societe. Uba washaje cyane, hageze kuba solution abantu bagaca bavuga ngo erega yaramenye Imana. Haleluya. Erega yarakijijwe. Ngo mwabonye ntuzeranga ibintu biseze ngo erega yarakijijwe. Wow, OK, ngo je comprends. Amina. 39 verset 21 havuga ngo ariko 21 uhoraho abana na Yosefu, uhoraho abana na Yosefu amugirira neza, amuha gukundwa n'umurinzi w'ibohero, w'ibohero. Igihe Yosefu yaja muri prison, chef wa prison, sinzi prison yahe, Bibiri ivuga ngo umurongozi wa prison yaramukunze, ntiyamukunze ko yari boga, no, yaramukunze kuko Yosefu yinjiye muri prison hariho ibibazo, yinjira muri prison bamurenganije, ariko amaze kuhashika naho prison yari isanzwe ifise ibibazo ikagira desordre, Yosefu ahashitse prison itangura kuba bien organisée, kugeza naho umuresponsable wa prison, tutaza aba prisonnier afise igene bangana, adetecta efficacité ya Yosefu akamukunda, kuko nubwo asanzwe ajejwe ibohero ryarimo ikibazo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Iyo ufise Imana muri wewe, Yesu ashimwe cyane. Niyo umuntu yoba atagukunze canke afise icaguhora, ariko ndaje kuvuga muri saison numva turiko turinjiramo canke Imana ikiradutwaramo, Imana ikiradutwara muri saison nka Life Center, nka famille yacu ya Life Center canke nk'abamambre basengera hano hantu, Imana numva iriko iratwugurira saison aho abantu bazogukundira ico ushoboye kandi ukagira agaciro kubera ico ushoboye. Niyo hoba hari impamvu umuntu yoba afise yuko utakwakira, bizomunanira kutakwakira kubera ico ufise muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko isi irakeneye Imana. Hama Imana iri muri wewe, kandi Imana muri wewe iri représenter cyangwa Imana igaragara muri wewe muri forme y'ama solution ya porta. Urojo n'umunsi muri kino gitondo natewe iteka ryo kuvugana n'inyishu zicaye hano hantu. Kandi ndavuze muri kino gitondo ngo Burundi burahiriwe ko bubafise mwebwe, kuko mwebwe muri nyishu ku bibazo byinshi, biri mu gihugu. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Bibiri ivuga ngo uyu mugabo aramugira gute? Aramukunda. Yesu ashimwe cyane. Kuko uhoraho, Yesu ashimwe cyane, il étendit sa bonté sur lui. Nukuvuga ngo igihe Imana yagaragarije bonté yayo kuri Yosefu ntiyakoroye amosozi, ahubwo Yosefu yagize efficacité mu bibazo existant. Je comprends yuko présence y'Imana mu buzima bwanje si intera gusa kugira amosozi canke kujugumira, ariko quand la bonté de l'Éternel s'étend sur ma personne, haleluya, je deviens une solution, haleluya, ku bibazo bigize gute bisanzwe vyexista. 23 umurinzi w'ibohero ntiyagira nta kintu na kimwe yibaza ku byo yamushikirije, yashobora kwibaza ku byo yashikirije Yosefu, kuko uhoraho yari kumwe nawe, kuko uhoraho yagize gute? Yari ari kumwe nawe, kandi uhoraho amuha gutera imbere mu byo akoze byose. Vuga utamuha gutera imbere mu byo akoze byose. Haleluya. Imana iguha gutera imbere mu byo ukoze byose. Bibiri ivuga ngo le responsable wa prison
ntiyigeze ashaka kumenya ico Yosefu afise mu maboko yiwe. N'ivyo yaba yamujeje ntiyamugirira contrôle, il y avait pas de contrôle. Kuko Yosefu yari afise amakarite ya honnêteté na organisation, ku buryo n'ivyo yaba afise nta contrôle yagirirwa, kuko le responsable wa prison yarazi yuko atakintu na kimwe gishobora kumubana afise Yosefu. Muko muranyumvaga aba responsable, muko muranyumvaga aba caissier n'aba caissière, muko muranyumvaga aba pompiste n'aba pompier mbere n'aba pompiste muriko muranyumva gaba gestionnaire b'amafaranga menshi, muko muranyumva Yosefu Imana muri we yatumye ataco bamuha canke ata control agirirwa, kuko yari excellent muri management na gestion yose ishizwe mu maboko yiwe. N'umu responsable igihe yasopa abandi amatelefone canke abasopa urumogi muri prison, aho Yosefu afungiwe ntibahasopa, atari kubera atari umuprisonnier, ariko yari umuprisonnier d'exception kuko uhoraho yari mu buzima bwiwe. So je mpagaze kuri ibi rero biranyereka bikanyigisha yuko iyo umuntu yakijijwe Imana ikabiri muri we, ntushobora kumutandukanya n'ingeso ziwe. Ntiyashobora kubaho igihushanya hagati y'ingeso zawe na presence y'Imana muri wewe, ntibishoboka. Ni ibintu vyikompleta, kandi ni ibintu bidatera confusion, kandi ni ibintu vyikonfirma. Ingeso zawe uravyumva zirakonfirma presence y'Imana muri wewe. Absence y'ingeso nziza muri wewe ziratera dute ku Mana wakiriye n'Imana wahaye ubuzima bwawe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Amen. Genèse 41:37. Toujours. Iyo nama ishimwa na Farawo n'abishikira biwe bose. Bandanya 38, 39, 40. Farawo abaza abishikira biwe ati, twobona hehe umuntu ameze nk'ubu arimo impwemu y'Imana? Farawo abarira Yosefu ati, ko Imana ikweretse ivyo vyose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Ndaguhaye kugaba urugo rwanje, kandi abantu banje bose bazokumve ico uvuga, ku nganje yanje honyene niho nzogusumba. Subiramo 38. Farawo abaza abo bishikira biwe ati, twobona hehe umuntu ameze nk'ubu arimo impwemu y'Imana? Yesu ashimwe cyane. Igihe Farawo yamara kumva strategie Yosefu amuhaye kubijanye na crise yagirize muri 7e, après 7 ans hari crise yagomba kuza igafata izindi 7 ans, ariko vyasaba yuko 7 ans imbere habaho gestion y'umugisha, kugira ngo uwo mugisha wo mu myaka ya mbere userve crise yo mu myaka ikurikira. Farawo amaze kumva ubwenge buri muri Joseph, aravuga ngo ni hehe twokura umunyabwenge nk'uyu afise impwemu y'Imana? Ni hehe twokura umuntu nk'uyu afise impwemu y'Imana, afise ubwenge bw'Imana, kugira ngo adutorere inyishu y'ikibazo? Encore une fois, impwemu y'Imana muri jewe no muri wewe ibonekera mu bwenge bw'Imana buri mu buzima bwawe. Ntidushobora gukuramwo ubwenge iyo tuvuga l'esprit de Dieu. Yesu yarabwiye abigishwa biwe ngo ntimuzove i Yerusalemu mudahawe mpwemu yera. Ngo niyabaza ko azogira gute? Azobaha ububasha bwo kunshingira intahe. Ubu bubasha bwo gushingira intahe Yesu si ububasha buri physique, ariko nzobaha mpwemu yera, azobaha intelligence, azobaha ubwenge bwo gushinga intahe. Igihe abantu babona Petero areka arashingira intahe Yesu Kristo, baravuga ngo mbega uyu si babandi bagendana nawe? None bigenda gute ko Petero atize ariko tukamwumva mu ubwenge bungana gutya? Nuko le Saint-Esprit mu badisciple yabahaye capacité ya compréhension, yabahaye ubwenge na efficacité, ntiyabahaye ingufu zo gukubita imigere mu gushinga intahe, ntiyabahaye kujugumira, ariko mpwemu yera mu buzima bwabo yabahaye
comprehension, understanding, ugutahura, ugusobanukirwa, ku buryo basobanura amajambo y'Imana avec une science, bagasobanura kahise batabayemwo, bagasobanura profesi ziri imbere batarabamwo, bakabisobanura nk'ababizi, abantu bakabaraba, bakabona ubwenge bw'Imana mu buzima bwabo. Pourquoi? Kuko le Saint-Esprit yari mu buzima bwacu, agaragarira muri twebwe mu rugezo na dimension y'ubwenge yalimanta canke iganza ibuzima bwacu mu byo tuba turimo byose. Nico gituma igihe Imana yabwira Mose ngo utoranye aba kugira ngo bagufashe ibikorwa, Bibiliya ivuga ngo Imana yabahaye impwemu y'ubwenge y'ubuhinga. Nukuvuga ngo igihe cyose Imana ibwira Mose ngo abutora bazogufasha, Imana yabamwereka par rapport ya dons ziri mu buzima bwabo, ariko kandi Imana igasignifia dons ziri mu buzima bwabo, ikazisobanura esprit, ngo nabashize ko mon esprit, nabashize ko impwemu yanje ya sagesse. So abantu mwahawe impwemu yera, abantu mwakijijwe, burya mwebwe muri abanyabwenge. Ukora bivuga muntu w'Imana, mwebwe muri nyishu ku bibazo nk'uko na Yosefu yabaye inyishu mu kibazo. Isi iri mu mwijima, iri mu mwiza mwinshi, isi irakeneye amasolution. Abantu benshi mu isi, mu miryango, abareza abana, abubatse ingo zabo, abari mu rudandazwa rwabo, abariko baratera imbere, abariko barateza imbere ibihugu, abantu bose bakeneye ubwenge, abantu bose bakeneye ubwenge. Mwebwe mwakijijwe mufise ubwenge bw'Imana muri mwebwe. Ukuranyumva? None ndababaza, ninde akeneye uyundi? Isi mwebwe irabakeneye kurusha uko mwebwe muyikeneye. Reka mvuge iki kintu. Farao yarashize hejuru Yosefu, Bibiliya ivuga ngo yamuhaye icubahiro, amubwira ngo ndagushize hejuru y'ikintu cyose, ikizontandukanya nawe we n'ingoma, ni intebe yanje y'umwami nicayeko, nico conyene kizontandukanya nawe we, sino wewe uzoba uri munini. Ndashaka kuvuga ngo Imana yabwiye Yosefu ngo nzogira gute, bazogupfukamira bene wanyu, ariko ndagomba kukubwira ngo ikintu Imana yahaye Yosefu, reka ndababwira ikintu kimwe jewe ntemera. Jewe sinemera abantu basengera elevation. Burya ikintu tudakwiye gusengera ni elevation. Ngo tuvana mu mukungugu akatwicarikana n'abahambaye. Ko tuvuga ati Mana elevation, Mana elevation, Mana promotion. Reka ndakubwira ikintu kimwe, na promotion ntukwiye no kuyisengera. Kuko promotion igomba kuba consequence y'icurico. Hari ubwenge bukurimwo, umunsi uzobushira habona ukabushira kuri marché, promotion zizoza. Naho umuntu yoba ashaka guteza imbere abiwabo, ariko tellement mugiye kudevelopa efficacité ku rugezo rwaho naho umuntu azoshaka guteza imbere uwiwabo, azoza kuronderera efficacité ufise na intelligence muri domaine ya ufise, kuko ata muntu umwe ashaka guhomba, abashaka efficacité bazoza kukurondera. Ukuranyumva? Yosefu Imana yamubwiye ko izomuha promotion, izomugira munini. Ariko mu gishingo cyo kuronka promotion yabaye umu esclave. Mu gishingo cyo kuronka promotion babanje kumuta mu kinogo. Mu gishingo cyo kuronka promotion yagiye muri prison. Haleluya. Aho hantu hose ça n'a rien à voir avec la promotion. Ariko aho yagiye hose, umviriza, Imana sikijuju. Imana nifata ibintu from zero, from nowhere, ngikukubite hariya hejuru. Imana si umumagicien. Imana ntiyaduhamagaye gukubita ibihome no gucumita ubukene n'ibitugwanya. Ariko Imana yatubwiye ko itazotugira imirizo, ikatugira umutwe. Icatumye ibwira Israeli ngo sizokugira umurizo, uzokugira umutwe. Genda urabe nuno munsi ubwoko bw'abayuda, ugenda barabemo efficacité yabo bafise until na mwisi yose, ugenda urabe efficacité bafise. Bari intelligent, bari élevé, ariko bari intelligent.
So iyo Imana igomba kugushira hejuru, ugomba gucekinga ivyo yadepoje muri wewe, kuko elevation yawe isanzwe iri muri wewe, ntiri muri prayer, ntiri muri intercession, ntiri no muri deliverance, ariko promotion yawe iri muri wewe. Ugomba gusa guswanya ico yadepoje muri wewe, ukagiha agaciro, ukagikorera, uzobona ico nyene ni wagiha agaciro kizokuduza. Nico gituma ngaha muri eglise turuzuranya abantu benshi bafise ibitangaza vy'ubuzi, bafise intahe z'ibitangaza z'ingene baronse ubuzi batari bibaza ko bamerita, ariko ngenda kugira ikintu kimwe ngo nuko hari kikurimwo, nuko hari kikugaragaramwo, hariyo faveur y'Imana, ariko nuko na wowe hariho ikintu c'ubumana udegaja. Erega we nawe utibona mu Imana, Potifara arabona Imana muri Yosefu. Haleluya. Erega we nawe utazi ko ufise Imana, hariho abantu hanze bakuraba bakakubona mu Imana, bakaza kukudraga kuko bashaka abagore beza. Rero we nibiko impressione ngo wumve kuri wahatari, wagizwe n'Imana wahatari, ariko kubera abantu bafise ihahamuka kandi bashaka kubaka neza, baramiza kuri wewe kuko babona umenga barafise amahirwe yo kuzogira ingo nziza avec toi. Erega Imana muri twebwe abantu barayibona bakayaprecia, hama bagashaka Imana rimwe na rimwe kurusha uko bashaka twebwe, batazi ico bashaka, bakaba bashatse Imana ariko wowe ukaba uri representa, kuko vous êtes les ambassadeurs de Christ. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mbwira uwo mudada mwicana uti ntiwidandaze, soko rirahari. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Nimubitebeko cyane, nimundindira. Umviriza ibyo murabikunda. Yesu ashimwe cyane. Calm down. Imana yabwiye Yosefu ngo bazogupfukamira, ariko Imana nubwo yarize ko bazomupfukamira, uzigene vyagenze. Imana yashize efficacité muri Yosefu, yamuhaye ibyo ashoboye, yamuhaye gushobora, yamuhaye ico twita abilité, yamukarifie kuresolve ibibazo. Yosefu ashitse kwa Potifari yarabona ahantu ari problem, agapanga umukozi umwe akamushira hajye, undi akamushira mu gikoni, undi akamushira kuri etage, undi akamuvana muri gestion. Potifari akabona ikashi, akabona umwimbo. Nukuvuga ngo Imana ntiyamubwiye ngo izomwereva gusa ngo azovyuka ari eleve, bantu mwiteze kuvyuka muri eleve. Ntiyamubwiye ngo uzovyuka uri eleve, no. Imana yashize depo, Imana ishira muhemu yayo muri wewe, kandi ico yashize muri wewe nico kizotuma ushika kuri ya profesi. Ikwereka iyo biriko biraja, ariko kandi already yaramaze kukwekipa n'ama ingredient. Mufise ibirungo muri mwebwe bizotuma play iryoha, mufise ibirungo muri mwebwe bizotuma ibintu bishoboka. Ariko kandi Imana kugira ngo uzokugira munini, si maji, si bragatani brambrango nini oyaye, si tombora, ariko Imana igomba wera amaso ico yashize muri wewe, kuko izokoresha ico yashize muri wewe kugira ngo igupozitione. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nico gitumaga abantu b'Imana ahantu hambere hadakwiye kuba mediocrité no kuba n'ubugaba ni mu bantu bakijijwe. Ariko no munsi eglise ya produce abantu Imana bayigira mu magicien. Narigeze kubona ahantu mu masengesho abantu bafata ikimenyetso c'inkota bagacumita Satani ariko arabagwana. Ama eglise twacitse ibintu menga turaba magicien. Et pourtant umugisha wacu uri mu vy'Imana yadutekeyemwo, uri mu ngabire Imana yashize mu buzima bwacu, uri mu bwenge Imana yaguhaye, iri mu masolution Imana yadepoje muri wewe. Ni wagenda ukiraba mu bubiko bwawe, hari ivyankenerwa byose byo gutera imbere. Reka gutakaza umwanya usengera ibintu Imana yamaze kudepoza muri wewe. Ariko wowe ico ukeneye, haguruka usayangane. Yaravuze ngo mukobwa w'Isiyoni sayangana, sayangana. Ni gute Imana ibwira umuntu ngo sayangana? Ni gute Imana ibabwira ngo muri umuco? Nuko Imana yaramaze kubibagira, hasigaye gusa kwitara riba on, rikava muri off. None bambwiye ngo nditara canja gusengera kwaka. No, ndaka. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bazi ko Imana yahaye Farawo ubutunzi? Ni bande bazi ko Imana yahaye Farawo ubutunzi? Muri Bibiliya ivuga ko Imana yamuhaye ubutunzi Salomo. Ni bande bazi ko Imana yahaye Salomo ubutunzi? Murabizi?
none baza ko Imana yahaye gute Salomo ubutunzi? Wazigana yabumuhaye, wazigana yabumuhaye, yamuhaye d'abord ubwenge. Ubwenge buca buzana ubwenge buca buzana iki? Yesu ashimwe. Ni bande bazi ko Yosefu yabaye premier ministre kandi ari mu étranger, adafise passeport, adafise nationalité égyptienne? Ni bande babizi? Reka nakubwire, isi irakeneye inyishu ku buryo na critères za nationalité barashobora kuzirengagiza bakubonye mu ico bashaka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nimba ari igihugu gifise ubwenge ni Amerika. Amerika talent yose ibonye mu isi, capacité yose ibonye mu isi, isanze abahindi ari abashampion muri computer, isanze abahindi ari abashampion muri medicine, isanze umudagi avumbura umuti agashobora kuvumbura Pfizer, ikintu ca mbere bakora baramuzana bakamuha nationalité kugira ngo produit azokora bakanemuhera financement, kugira ngo produit azokora izobe made in USA. Kubera iki? Kuko iyo ufise ikintu isi ikeneye, isi iraguha ibipapuro. Just ico twe dukeneye si kurondera ibipapuro, ariko ico dukeneye ni kurondera ico dufise, hama tukizane ku isoko, hamurayika abantu bataza kukirondera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abashomeri Yesu ashimwe. Je muri 2023 na 2024 ndi engagé kugwanya chômage, kandi iyo ntambara ya chômage tugomba kuyihera ngaha muri eglise. Kandi mugiye kubona ubuzi, apana ko mvugishijwe gusa mvuge ngo amen, ariko ko tugiye gushiraho strategy ingene mugiye kubona ubuzi. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kudandaza ibyo mufise kugeza naho abantu baza bakavuga ati turashaka abo bantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko kandi turagomba guforma eglise itarimo abantu bari mediocre. Turagomba guforma eglise itarimo abantu baba paresseux. Oya. Ariko turagomba gwaruzi Bibiliya itubwira ruzotemba ruva hagati mu nzu. Mwize muri class 1 ya Life Center. Turagomba ko rujya ruzi rutemba, ariko reka ndakubwire ngo wowe icufise abantu baragikeneye, ukiye kumenya ko ugifise ukagiha valeur, ukakigira gute, ukagikorera. Yosefu ntiyacitse imbwa kubera afunzwe. Ntiyacitse acitse kumubandi. No musi wo umuntu araguheba canka akagukoshona canka akakwirukana ugacuvuga ngo jeve ngo ibintu byo kugororoka ngo naco ngo ntivyatwereye, ugacugira umugambi wo kubibandi. Ariko reka nakubwire, Yosefu yagumye ari icari, ariko kwa Potifari yagumye akirico, ari muri prison yagumye akirico, ageze kwa Farao arakidovena kuko yari muri temps de gloire, ariko ntiyigeza compromettre amakarite yiwe kubera condition yiwe. Faut jamais compromettre, faut jamais déposer, faut jamais mettre au tiroir tes qualités à cause de ta situation ou des circonstances de ta vie. Non, shishikara ubitara, barishize musi y'igitanda ubitara, baribitse bakaritwara mu garage bitara, bakuvanye muri salon principal bagutwara muri mu cumba ca stock bitara, gumuri itara, uravyumva igihe ca injustice kizohera, ariko abantu baze kukurondera kubera ico ufise, kuko hari ubwenge, hari umuco ufise isi keneye, kandi isi ntirikiragenda iba nziza, isi irikiragenda iba mbi, ariko twebwe abo muzu turiko tugenda tuba beza, uzokwama imisi yose uri solution kuri problème existe. Inda nyumva. Haleluya. Wanyumvise. Reka nagusomera imirongo mike yo muri 1 Roi chapitre 10. Ni chapitre ryoshe no kwankuraje gusoma. 1 Roi chapitre 10 verset 1, 2, 3, 4, 5, 6 ukamanuka ukabanza ugashika kuri 10. Umwamikazi yaganza Isheba yumvise izina ry'Uhoraho ryahaye Salomo kuba rurangiranwa, azananywe no kumugerageresha ibibazo bigoye. Nuko ashikiye Yerusalemu agendaniwe n'abantu benshi b'isinzi, afise n'ingamiya ziremetse imibavu n'inzahabu nyinshi cyane n'utubuye tw'igiciro kinini. Ashitse kwa Salomo amudondorera ivyari mu mutima wiwe vyose. Nuko umwami Salomo amusobanurira ivyo amubajije vyose, nta kintu na kimwe cyamunaniye kwamusobanurira. Nuko uwo mwamikazi w'Isheba abonye ingene Salomo ari umunyabwenge, ingoro yubatse uko imeze,
ibyo kurya byo ku meza ukuntu vyari, abo mu rugo rwiwe uko bifata, ukuntu bambaye, amuhereza ibinyobwa ibimazi byo guturirwa yatanga mu ngoro y'Uhoraho arajoregwa. Abarira umwami ati, inkuru numvise ndi mu gihugu canje z'ibikorwa vyawe n'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinari navyemeye gushitsa niyiziye nkavyibonera n'amaso yanje. Erega ivyo bambariye nibishika n'agace k'ivyo mbonye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko navyumvise. Harahiriwe abantu bawe, harahiriwe n'aba bagendanyi bawe bama imbere yawe bakumva ubwenge bwawe. Stop. Harahiriwe abantu bawe, harahiriwe nabande n'aba bagendanyi bawe. Bose uramira ijambo tukarisemera twese uti harahiriwe abantu bawe, harahiriwe n'abagendanyi bawe. Uyu mugore areka avuga abantu bande? Twe turi abantu bande? Turagize gute? Turi abahigwe. Aha. Uhoraho Imana yawe ahimbazwe. Yagushimye akagushira ku nganji mu Bisirayeli. Uteye kuri kombi. Okay, aha, ça va. Kuko Uhoraho yakunze Abisirayeli uhereye kera hose, nico cyatumye kwimika kugira ngo ukizibereye n'iziroranye. 21 23. 21. Voilà, et 23. Kandi ibintu byose by'umwami Salomo byo kunywesha byari by'inzahabu, n'ibikoresho byose byo muri iyo nzu yitwa iyo y'ikibira cy'Irabani byari by'inzahabu yakaka. Nta citwa icifeza cariho, kuko ku nganji y'umwami Salomo ifeza ataco bayiyumvirako. 23. Uko ni ku mwami Salomo yarusha abami bose bo mu isi ubutunzi n'ubwenge. 24. Mu bihugu byose byo mu isi hahora haza abagomba kubona Salomo no kumva ibyo avuga by'ubwenge Imana yashize mu mutima wiwe. 25. Umuntu wese yaza azanye ishikanwa, ari byakozwe mu izahabu canke mu ifeza, ari imyambaro, ari bigwanisho, ari imibavu, ari amafarasi, ari nyumbu, niko vyagenda uko umwaka uheze. 27. Umwami yararushe ahindura ifeza nk'amabuye Yerusalemu, n'ibiti by'amasederi bihinduka nk'iby'imisukumora byo mu biyaya mu kuba byinshi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Salomo yari afise ubwenge no kwishura ibibazo abantu bamubajije no kureponda ku makesityo bamubajije, ku buryo abantu barabibwirana, abami bagaca baza. Ariko uko abami bose baza kugira ngo bumve iyo nkuru bumva barabe ko ariyo, bakumva ubwenge bwa Salomo, nta mwami n'umwe yazi imbokoboko, ariko bose baza bagemuye. Uko ni ku butunzi bwa Salomo bwagiye bugwira, kuko abami bose baza kumviriza ubwenge bwiwe bazanye ibyo batunze iyo bava. Bibiri ivuga ngo kwa Salomo nta kintu na kimwe cyo muri argent cari ku meza yiwe canke muri salon yiwe, ahubwo ngo argent yacitse nk'ibiti, yacitse nk'amabuye, kuko yari yuzuye mu gihugu cose. Prosperite yiwe yaragiye yandukira igihugu cose. Salomo yari afise amabuklier en or, yari afise amashari ya komba, yari umuntu ateye ubwoba, ariko abo barabami bose baza bamugemuriye. Ariko uyu mugore la reine de Sheba bahavuye nibaza banavyaranye, uyu mugore wawe yavuze ngo yaraje kumuraba, ariko aza afise mu mutima kutemera ivyo bavuga kuri Salomo. Kameme muri exagere, ntiyo bari intelligent bingana gutyo. Uyu mugore araza aramukubita amakesityo, ariko uyu mugore avuga ati ahubwo ivyo bavuze ni bitoya ugereranije n'ubwenge ufise. Nawe azana ubutunzi bwiwe, ariko kandi ashaka kukubwira ngo ubwenge bwa Salomo bwagera n'ahantu bunabonekera ukungene imeza yiwe iteguwe, ingene bategura ivyo kurya. Bibiri ivuga ngo n'abakozi biwe ingene bari bahagaze, n'ingene bakora, n'ingene bambara, n'abakozi biwe bari impressionnant. Bwana sifuwe sa. Ariko igihe Imana yabwira Salomo ngo kutansavye ubutunzi ukansaba ubwenge, n'ubutunzi ndabuguhaye, Imana yifatiye canke yubakiye ku bwenge ihaye Salomo, ubu bwenge buca burakere ubutunzi. Ni ukuvuga ngo tourisme yo kwa Salomo ni hari igizwe n'amakrokodile canke amazebre afise canke amalion,
canke ama-elephant ari mu gihugu, ariko tourisme muri Israel mu gihe ca Salomo yari ihagaze ku bwenge muri mu mutwe w'umwami, bigatuma abantu bose habaho traffic, hacika ahantu. Uravyumva, hari uruja n'uruze rwa business. Imana itungisha Israeli nkuko yatungishije Salomo, ariko Imana mu gutungisha Israeli no gutungisha Salomo yamuhaye ubwenge. So iyo Imana igutungisha igira iciguha kikubamwo. Ntiyapfuye kuzana ubutunzi mu munsi umwe ngo Salomo avyuke mu gatondo asanga inzahabu zamanutse ku misozi ngo azitore ngo azibike. No, Imana yamuhaye ubwenge, ariko Salomo na wene agacika umugestionnaire w'ubwenge bwiwe. Abantu bakaza bakamuraba akabishura akagira gute? Nukuvuga ngo benediction y'Imana iva ku Mana 100%, ariko Imana ikatumeta en contribution muri façon tugera dans zacu. Uriko uranyumva umuntu w'Imana uri hano hano? Ndashaka kubwira no musi muri kino gitondo, isi irimo ingorane. Aba bami bose bari bakeneye amasolution, baraza kwa Salomo. Hariho n'umugore yajyamiye umwana yicuwa abandi atwara utari wijya nkuru mbese murayizi, ariko baje kwa Salomo. Uravyumva, ngo arabura ingene aca urubanza, ariko ko Salomo yari umwami afise ubwenge, uravyumva, agira acugo urubanza aravuga ati base aka kabebe reka tugakatemo kubiri mu mama umwe wese tumuhe pièce yiwe. Umama w'ikijuju ariwe gisuma ataravuga ati yego tukamanyura, ariko kuko Imana yaremuhaye ubwenge bwo gukemura ibibazo, aca buno nyine abonanye n'umwana wariwe aravuga ati ahubwo we muzane reka tumuhujya anya. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko Salomo yari afise ubwenge bwo gukemura ibibazo. Rero iyo Imana impezagiye igira icimpa, hama icimpaye nkagishira mu bikogwa, hama iyo ndagishize mu bikogwa, Yesu ashimwe cyane, kikanzanira n'ibindi byose nshobora kuba nkeneye. Ninde ariko aranyumvira umunsi muri kino gitondo? Bona sifiwe sana. Aho hanze abantu b'Imana, abantu bose, aba chef de l'entreprise, bose uzokumva abantu kuri marché du travail bakubwira yuko tudafise main d'œuvre nziza. Abakozi n'abanebwe, abakozi baraceregwa, abakozi n'abasuma, umuplasa ahantu heza akakwiba hafi akwiwe n'ijisho. Abakozi n'abanebwe, abakozi nibatonda, abandi bama bagwaye. Aho hanze abantu baridoga bakavuga ngo turabuza abantu bazima, ariko twebwe twarakijijwe. Kandi urabizi yuko mu ijambo ry'Imana hari ivyankenerwa byose bikwigisha ingene ukwiye guha agaciro no kwifata neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimukore nk'abadakorera abantu, ariko mukore nk'abakorera Imana yo mu ijuru ari we so wanyu. Bisobanura ngo twega abakristo hari ingeso bibiri twigisha, iyo abatuzibayemo abantu boza kurondera abakozi ngaha muri Life Center. Uroje ndafise projet ngenda ndayibabarira. Je shaka l'année passée twaranditse abashomeri bo muri Life Center, hiyandikije abantu bashika hafi 300, ako ndazi ko murenga, ariko bajya abantu bose badafise akazi. Nukuri tugira tubaforme mu cijambo ry'Imana rivuga. Yesu ashimwe cyane. Tugira tubaforme hama tugende hanze tubwira abantu ko twe dufise abakozi, kandi baza bakagutora bazosanga uri wa grave, hari ibintu ufise abandi badafise, kuko ijambo ry'Imana riraguha ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Naho uva ngo je ngo nta piston ngo nta unconnecta nta ugira gute, reka ndagutumirire wige kuba icurico. Yesu ashimwe cyane. Wige kuba ijambo ry'Imana rikuvuga, hamurabe yuko iyo gabire yawe igiye gushirwa mu gaciro, itazogucira inzira, ikugurira imiryango, abantu bakaza kukurondera canke ubuzi butatu canke bune bukakurondera. Why? Kuko ico ufise uretse ko hari umugisha w'Imana uri ku buzima bwawe, ariko hariho amakariti ijambo ry'Imana ritwigisha ataye ariho ngaho hanze. Umuntu yokuzeza business yiwe agatinya kumutwara umugore, ariko Yosefu n'umuntu uzeza business ukamuzeza n'inzu, ariko umugore akamwipfuza kanka. Ico kimutuma agororoka mwibanga kandi ariko arareshwa na nyinabuja, nuko yari umuntu w'Imana yuzuye Imana, atashobora gukomprometa amavaleur yiwe, ahubwo akemera bikamukwegera. Mu gihe abandi bava ngo none gabashango none ngo kwanga ko bambwiye ngo ifoko njyamana na boss ngo ndonge promotion, n'abakristo bakugura amaguru bakaryamana na boss. Reka ndakubwire ugarayo maguru yawe bashake bakwirukane. Yesu ashimwe cyane. Bashake bakwirukane uburi ngene uriho ibintu, Imana izozi gutabare muri ico kinogo, izozi gusange muri iyo prison. Yesu ashimwe cyane. Ariko umutahe wawe nyamukuru samaguru yawe, umutahe nyamukuru nico Imana yashize mu buzima bwawe. Ninde ari karanyumvaga abantu b'Imana?
ninde ariko aranyumva aha anya imana yaduhaye ijambo itwita life center. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Hari igihe narasabye umuntu yaratevye kubimpa, hari igihe mpora mbona ama challenge go kuri TikTok canke hehe ngo challenge, ugasanga ubu challenge baraje ugasanga naga challenge gifukuye ngo chan. Abazungu baragira ama challenge sisiko, ugasanga arimo dance, ariko mubareke batambe kuko barahimvye. Ariko natwe mureke nk'abanyafrika tugikenye ama challenge yacu, ugasanga n'abanyafrika twagiyemo, ugasanga akantu kazungurutse isi yose amamiliyoni n'amamiliyoni bakabonye. Nimureke natwe abanyafrika tugira indi challenge yo kugwana n'umudayimoni w'ubukene no mu kugwana na mediocrite n'ingeso mbi n'ibintu byose bizanana no kuba twarakenye twaragize gute. Yesu ashimwe cyane, tugire challenge y'ubwenge. Bwana sifiwe sana, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Tugire challenge y'ubwenge, Yesu ashimwe cyane. Mubareka abandi babigire barahimvye kandi basekuruza barabakoreye, ariko namwe muzoba basokuruza babandi bana bazovuka bagasanga namwebwe mwarahabaye, ariko mwarahisemwo kuba abakristu bahagaze ku cimana bavuga ko. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore ngo yaragiye asangana n'abakozi bo kwa Farao, barafise ingene basa, bari bafise ingene basa, ariko abona abakozi bo kwa Farao none abakozi bo kwa Yesu, abakozi bo mu bwami bw'Imana nibihe tudafise, nibihe abo kwa Salomo bari bafise twe tudafise, vyotuma uyu mwamikazi aza agatangara agasiga ibintu vyinshi akavuga ati ndabaye impressionné. Nigiki cyotuma abami baza bakigira kuri Salomo bakagira copy paste, bakagira copier coller, waye abantu baza kumwigana bagatwara ibintu. Nigiki bari babonye kwa Salomo batoshobora kubona mu nzu y'Imana aujourd'hui? Joel yavuze ijambo avuga ngo Yesu muri twebwe ivyizigiro vy'ubwiza. Why? Kubera ko ivyizigiro vy'ubwiza, kubera Yesu ari muri twebwe. None Yesu ari muri twebwe ameze gute? Yesu n'umunyantege nke, Yesu n'umugafere, Yesu n'umumaronete, Yesu aracererwa. Haleluya, Yesu ashimwe. Twe ngaha muri eglise duhora duconnecta abantu kubuzi. Basi Fisto ndamushinga intaye gato ko ari ngaha Fisto ngo hano naho nta kundi. Umunsi umwe nicaye hajya mardi, yari mu ijoro, ari hagati mu ndwi harahize imyaka. Hama umuntu arambaza, arambwira ati pastor ndashaka umukozi. Hama je nicaye hajya cyane ko Fisto atakazi yari afise. Canambwira nti arambarira ntimbarira profile y'uwo mukozi, arambarira uwo mukozi gena meze mu nyuma. Okay, yo profile Fisto ntayo yari afise, ako je nca ndakabuka nti je ndamufise. Bwana sifiwe sana, nca ndamuha Fisto. Aransaba kandidatire ya kabiri ntiwaje mfise umwe, nivyanka nzoguha yundi. Ndamuha Fisto. Umaze imyaka 2 hajya hano Fisto amaze imyaka 2. Nibaza yuko umukoresha wiwe ari baze Nairobi, iyo avyutse yibutse Fisto aca nyandikira message, pastor warampaye umukozi, waraduhaye umukozi. Ukoron warampaye umukozi, sinzigene nzobigushimira. Aha Fisto salere ziguma ziduga, baguma bakreye ama post atexista kubwiwe ntimumusabe. Yesu ashimwe cyane, Bwana sifiwe sana. Uravyumva, baguma bakreye ama post atexista bakamushiramwo. Shaka fa n'umukoresha wiwe yaje ibujumbura aratena kuza kunda bakavuga ati warakoze kuduha Fisto. Agaca mbaza ngo urafise abandi? Akavuga ni benshi cyane gose. Yesu ashimwe cyane, Bwana sifiwe sana. Kandi Fisto akora ibintu atigiye, ariko nyene kuko ari umwana wo mu nzu y'Imana kandi yikundira Imana, ari yaplika ubaramuhaye challenge nshasha yo kuduza icongereza bwira vuga n'abapartenere babakure muri Amerika, kandi azi ko azobikora. Yesu ashimwe cyane, kuko ntaca avuga ngo hanga urumva ngo icongereza ngo bla bla. No, ukuranye vuga muntu w'Imana. Ndashaka kuvuga ngo mwebwe muri solution z'ibibazo abantu bafise hanze, hakeneye juste yuko mwebwe mu bico mwagizwe kuba ku buryo yo babateretse ahantu n'uwabahaye akazi avuga ati no kuri sinari bwabona umuntu ameze gucyaha. Una munsi Chine ni puissance mondiale, ariko Chine yarize strategie, iticika industrie, iticika usine du monde. Baravuga ati twe dufise population ya 1 milliard 600, dufise abantu 1 milliard à l'époque ntumbaze. Twe tugiye gukora ibiduka
Apple niyaza tuzoyikorera produit tuzoyikorera telefone uzoza ashaka ikintu en quantité dufise les mains, nous avons les mains, nous avons la population. Baca baforma abantu babo gufabrika ku buryo niyo Amerika iriko iriyumvira kudelokaliza ikavana ama industry muri Chine, ifise ikibazo cinge nizoronka main d'œuvre iri qualifiée muri Vietnam nka main d'œuvre ironka muri Chine. Kubera iki? Kuko abashinwa bamaze imyaka bari entraîné gukora ikintu cyose. Murabizi namwe mukora ibintu bya pirate ntacu tobashira bakakigukorera. Ariko bamijije ubwenge bwabo bwabateye kumiza kuri population nini bafise, bubaka ibintu binini bakagira n'utuboko twinshi, two tuboko tukafabrika isi gatungwa na China. Ubu none mwege muri mwege hari umuntu atazi China. Naho twavuga ngo ni pirate, ariko nidusanga twagiye basiga filmara na 2 ans. None ubu nibanateye imbere ntibarakora n'ibitari pirate biri kuri level yo hejuru bashora muri Amerika canke muri Europe. Ariko ubwenge bwabo bagize niki? Bakapitalije kuri population yabo bafise, abantu babo bafise. Ubwo ni ubwenge. Ndashaka kuvuga ngo ushobora kuri muri condition mbi, ariko hari ubwenge Imana yatanze bushobora kugutuma wowe ubu umuntu adasanzwe, uruhegeje kuraba ukavuga uti condition nta buzi buhari. Yesu ashimwe cyane. Ariko ushobora kuvuga uti naho ubuzi butahari, hari abandi benshi bari yangaje mu buzi kandi abakoresha bataryoherewe, reka jewe mba ahantu ho kubica abandi bose batari. Yesu ashimwe cyane. Umunsi umwe nasabiye umukristo akazi, umuntu yamuhaye akazi arambwira tunega pastor byo umuntu wampaye bimaze igihe kirekire byabaye nabi. Ambwira ga pastor ngo yo ndugije ukuguru ndi kubiro nkaduza amaguru kuri table ndiko nsanga nawe yayadugije. Ko twese dusengera muri life center. Nonega basha moye mushatu bagire gute vrema. Frema barizo mushatu tubagire gute? Ukubera ari mwene data, kubera ari pastor yaguconnect, narabwiye umuntu nturashaka kubwirukana ngo rikanda mu iminsi mike abantu ntunamuhe na mike, kuko hari abantu uconnect bakakumara amazi. Kubera iki? Kukuja kuri marché du travail ugatwara ubujuju, uzura umuntu akora ibintu neza bakabwira ngo uracashushe ngo niko twatanguye, bakagusukamwo mabisi ugatangura kuva mu bushuhe bwawe. Usanze abandi bakarota nawe ugatangura ukarota, ariko wowe siko waje. Ariko nagomba kubwira kuri ngo abakozi bo mu nzu ya Salomo bari exceptionnel. Ndashaka kuvuga ngo Yosef yari exceptionnel ku buryo umuprisonnier muri aba chef wa prison akavuga ati je uyu muntu nzomuplaça. Bona sifuwe sana. Umviriza n'abakozi bo kwa Farao bagizwe aba prisonnier, chef wa prison yabarungitse mu cumba ca Yosef. Baraba honorable. Araraba honorable ndabashire he acasanga yo bapfungana na Yosef niwe yabacunga. Étranger. Ravyumva sans trace, sans record aho bamuvanye. Ariko kubera icarico ya grandeur Imana yamushiramo, agenda arayibamo ahantu hose yarari, arashika he. Ni bane bako baranyumva. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifuwe sana. Bwana sifuwe sana. Navuze ngo Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hariho ibintu bituma ata muntu yo kwipriva. Naho urambona twe mu buzima twarabayeho, hari abakozi tusubiza ku ishuri, hari abantu benshi ngaho mufise n'abayaya mukabasubiza ku ishuri kuko mwabakunze. Naho ndagira nama mfise n'amaproje n'abakozi nigisha imodoka nkabazobaronderera bacika abashoferi kandi batanguye ari umuboyi. Why? Nuko hari amakarito ubona ku muntu akakweimpressiona ukumva ushaka kumugirira neza. Ariko hari abantu bafise mediocrité barakijijwe banakubwiye ko ari umukizi ugasanga ni problem. Washika ku kazi ugasanga Bible ya rouge yindi kirundi iruguruye. Ugasanga arikajya inzara canke umufundikizo wa big stilo. Ukamubaza ngo nashaka ngo mumfashe iki akaguma hekenye jojo. Arabona n'ibintu byo guhekenye jojo navyo biratera problem ko n'abazihekenya nk'ibiharage. Ukuravyumva ukabona service nul, accueil irashisha, irabishe. Ariko waza kumuraba ngabwo tumusanga uravyumva ari muri choir. Hallelujah. Mana yanje ukavuga uti vraiment ndabasavye no waje mu mwambike antisore ntabone. Ukurumva kukiga abantu b'Imana kuko tudatahura ko twe turi umunyu w'isi.
twebwe tugomba kuhaporta solution ku batuzanye. Yesu ashimwe cyane. Namani yazanye aka esclave kamuzanira guérison. Ukuranyumva rero nje kurangiza mvuga ibi bintu bikeya. Bwana asifiwe sana. Ndareka wumva icyo niko ndavuga no muri kino gitondo. Haleluya. Ni bande bibaza ko twe dushobora kugwanya ubushomeri tukabishobora? Ni bande bibaza ko muri mwebwe harimo ubutunzi n'amasolution? Yesu ashimwe cyane. Reka ndababwira ibindi ko ndababwira. Aha muri eglise haruzuye abakoresha. Hari abakoresha benshi. Ariko arashobora no kwidogera n'abantu b'abakristo yahaye ubuzi. Kubera iki? Kuko badafisa amakarite y'ubumana. Kuko batari ko barabriya aho bari. Kibazo si kibazo c'akazi, ariko ikibazo ni handuma yawe, amakarite ufise. Uravyumva? Soma Romains 12 verset 6. Mvuga iki kintu. Ndakwereke ikintu cama c'akompanya don. Uravyumva? Nuko dufise ingabire zitandukana nkuko ubuntu twahawe butandukana. Namba twarahawe kuvugishwa n'Imana, tuvugishwe nayo uko kwizera kwacu kungana. Ndashaka kubereka ingene Imana yaraduhaye amadon, ariko amadon ari akompanye n'amakarite ya caractère. Don yose itari akompanye n'amakapasite ya caractère icika ikintu c'ikibazo. So iyo tuvugishwa, turabavugishwa, uvugishwe nk'uko kwizera kwawe kungana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Akongera akavuga ngo canke inamba twarahawe igikorwa cyo mwishengero tugishishikare. Mu gifaransa bakoresha ijambo verset kurikira que celui qui est appelé au ministère s'attache. Bakoresha ijambo s'attacher. Wahawe igikorwa mwishengero, icujejwe gukora mwishengero, uravyumva, ugishishikare. Mu gifaransa bakoresheje kwiyatasha, ariko kugishishikara. Ça veut dire yuko ikintu wahawe gukora uzokibonamwo umugisha cyangwa uzokibamwo umugisha nimba ufise no muri comportement cyangwa muri caractère yawe capacité de pouvoir continuer. Hari abantu usanga bari talentueux ariko batari stable. Hari abantu usanga bafise amatalent ariko ata stabilité bafise. Talent muri absence ya stabilité, talent icika ikintu atamuntu arondera. Kuko usanga bene uyo muntu kuko atazi gushishikara cyangwa atazi kwiyatasha kuca hawe gukora, uragera igihe ukumva aranakubihiye kandi afise talent. So Paulo ariko aravuga ku madon, aravuga ngo ufise igikorwa agishishikare. Ikigira kabiri aravuga ngo canke uwigisha ashishikare kwigisha. Aussi que l'enseignant continue kwigisha ashishikare. Bwira umuco ati gushishikara. Imana ntizogushira hejuru, ikugiriye neza ntizogushira hejuru ibirengeye ico caractère yawe ishobora gusupport. Bibiri ivuga ngo nimba dufise ingabire tuzishishikare. Nukuvuga ngo muri iri jambo ryo gushishikara harimo discipline. Hari abantu benshi mu buzima no mu buzi aprefera gukoresha umuntu adafisa amatala menshi ariko ari discipline. Kuko burya na discipline irugurura imiryango. Yesu ashimwe cyane. Kandi discipline iragaragaza force ya caractère y'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Kuko aba ari umuntu ubona ko arashobora gutozwa kandi arashobora gukorera mu makondisiyo mabi. Hariho ama interview akazi uzojamwo bakakubaza ko umaze gukorana n'abantu benshi. Wababwira ko ataremwe urakorera mu bantu, naho ufise amanota meza mu biharuro n'igifaransa na interview yawe yagenze neza, bakagutinya kuko batazi ngene we interactinga n'abantu. Ariko bagatora ubuzi kuba mu bantu nubwo umenga ntazi byinshi, kuko bamuha amahirwe yuko afise ikintu ashobora kumara, kuko afise ikintu ca teamwork, siko ashobora gukorera mu bandi. Aravuga ngo kandi ngo canke uhanura ashishikare guhanura. Ugira ubuntu abugira atakinubwe. Uwimana yahaye don ya generosité yo kugira neza, yo gufasha abantu, afasha abantu atakinubwe. Ntafasha abantu kubera uko bitwa n'amazina yabo, ntafasha abantu kubera ikiniki na kijya, ariko afasha abantu atawe yinuba. Haleluya. Uganza aganzanye umwete. Abafise don ya administration, abafise leadership hejuru y'abantu, abafise igikorwa cyo gutunganya ibintu babikorana umwete.
kuko urashobora kuba ufise kapasite zo kwadministra no gutunganya ibintu ariko kandi ukaba umuparesseux. Mubonere yuko don yose igomba kujana n'amakarite afatika kandi agaragarira muri caractère y'umuntu. Ntituri shengero du promoting amadon ngo tunéglige ico caractère y'umuntu ishobora guproduza pour lui-même et pour la société. Ariko kugira ngo mve muri paresse cyangire gute birasaba ko nemerera Imana igatravaye kuri caractère yanje. Yesu ashimwe ca. Nico gituma mwishengero turi mwihunguriro aho Imana igomba kuduhingura. Yesu ashimwe ca. Haleluya. Ugira imbabazi azigire anezerewe. Haleluya. Ibi bintu byose muri ko murabona nibifise ico bidusaba. Ndangirize kuri Luc 22. Ico Yesu yavuze. Habaho ibihari mu bigishwa. Baravuga ngo ninde muri twebwe mubona azoba munini. Yesu yagira gende bariko barondera umuramplasa. Vuga uti umuramplasa. Vuga uti apere d'oeuvre. Bariko bayisumeta Yesu. Ninde none azoba munini yana wa mumere murazi ko asabiye abahungu biyo. Yesu arababwira kuri verset 25. Yesu arababarira ngo abami b'amahanga babatwaza umukazo. Uravyumva? Kandi ababatwaza umukazo abo bantu barahinduka bakabaririmbira bakavuga ngo nabana beza. Ariko ntiyabe muri mwebwe. Uravyumva? Nibikabe muri mwebwe. Ariko mukuru muri mwebwe abo mukozi amere nka mutoya kandi uganza uravyumva amere nk'ukorera abandi. Mbega ninde muntu mukuru? Mbega nuri ku meza canke n'userva ku meza? Suri ku meza twita mukuru, ariko jewe ico ndababariye ndi hagati yanyu, ariko ndi hagati yanyu ndiko ndabakorera. Bwana sifuwe sana. Vuga utabakoresha. Hari umuntu yamvuze ngo je ndakunda kuvuga abakozi simura mvuga abakoresha. Vuga utabakoresha. Abakoresha Imana yaraguhezagiye urahemba abantu kandi uratunza abantu. Ako ngenda kubwire yuko abantu naho ubahemba ukaba bakuye muri chômage, abo bantu simbwa, abo bantu n'abantu. Imana yaraguhezagira gukuza ikugira umukoresha. Uravyumva mu gihe hari abantu benshi bari mu bukene. Ariko Yesu yaravuze ngo mu migenzo isanzwe abicaye ku meza nibo ba chef, aba baserva bakitwa abakozi. Ariko je ndababwiye ngo mu bwami bwanje mukuru su wicaye ku meza bakamuserva, ahubwo mukuru n'uri karaserva bicaye ku meza. Ati nabaye hagati yanyu ndabakorera ariko ntabe exploiter. Ndagomba kubwira ngo abantu Imana iri kiraguha guhubuzi bakaba muri domaine yawe, bakaba muri entreprise yawe, wige kubaha agaciro gushika naho bazokumva arabahatari arabanyagaciro. Wige kububaha no kubonoha nk'uwatewe iteka n'Imana kugira ngo uronke ibyo bo badafise, kugira ngo nimba batazi n'Imana bavuge ngo twarabonye icari cyo gukoreshwa n'umukristo kuko aduha agaciro, akaduha agaciro. Narimenye mu maboko y'ujya mukoresha, numva mpezagiwe no mukorera. Bene abo bakozi nta n'ubakwiba kubera bahaye umushahara munini, ahubwo baryohererwa kubaho hantu kuko bamariye ikiruta umushahara. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Twebwe ntituraba parvenu naho twoba turabakoresha, ariko turabantu bahezagiwe kandi tuzi ko Imana izoduhezagira. Nico gituma tudakeneye kwemeza abantu ubushefu bwacu kuko Imana yarabuduhaye already. Nico gituma gufata neza abantu biri mu byo bizotuma abantu babona ubwiza bw'Imana, babona icubahiro c'Imana. Reka ndangirize kuri iki kintu cyo muri Galate, iminota yanje icihera. Haleluya. Galate 5 verset 22. Haravuga ku vyama vya mpwemu yera. Haravuga ngo ariko ibyo mpwemu yama. Vuga uti ibyo mpwemu yama. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigigwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Ndangirize kuri aya makarite ya Saint Esprit. Aya makarite yose ya Saint Esprit sa makarite ari en rapport ya relation yawe n'Imana. Ariko aya makarite ibi vyamwa vya mpwemu yera Bibiliya itwigisha ni vyamwa bigufasha kuexista mu bandi.
ibi vyamwa byose Paulo yavuze mpwemu yera yama muri twege twakijijwe. Ndashaka kubona abafise mpwemu yera mu buzima bwabo, abakijijwe bafise mpwemu yera mu buzima bwabo. Amaboko yanyu hejuru, amaboko yanyu hejuru, amaboko yanyu hejuru. Bibiri ivuga ngo ehe rero ivyo mpwemu yama. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, amina. Icambere yama n'urukundo. Urukundo rugupermeta kuba mu bantu, urukundo rugupermeta guserva abantu, urukundo ruragupermeta kwiyumvira intere y'abantu. Iki camwa kirashobora kuguha amahirwe mu mibereho yawe no muri vie yawe no mu iterambere ryawe kuko ugifise. Ariko ni iki gituma tutarufise canke rutagwira muri twebwe? Nuko tudafise mpwemu yera? No, mpwemu yera turamufise, ariko nuko tutari informe bikwiye, kandi nuko tutazi yuko mpwemu yera muri twebwe twahawe ivyo yama ndibi. Muri twebwe haba mu rukundo, turashobora gukunda, turafise capacité yo gukunda no kugaragaza urukundo ku bantu. Yesu ashimwe cyane. Ngumiriza kuri irya came. Kigira kabiri, mpwemu yera yama amahoro. Bwana sifiwe sana. Amahoro siko subira inyuma marche arrière verset please. Yesu ashimwe cyane. La paix, la joie, umunezero. Bwana sifiwe sana. Umunezero, iyo umuntu ari umunyamunezero, iyo mpwemu yera mu buzima bwawe agaragara mu munezero, agaragaza umunezero, wenspira n'abantu bakwegereye umunezero. Hari abantu muzobona ahantu hose ukumva arakwenspira umunezero, ukamubonamwo ikintu c'umunezero. Kandi umuntu afise umunezero nk'icamwa, n'igihe atari ico kunezererwa, wewe warafise umunezero. So no kuvuga ngo ubuzima bwiwe ni inspiration ku bandi. Ikigira gatatu mpwemu yera yama, uravyumva, na mahoro. Yesu ashimwe cyane. Mbe mwari mubizi yuko hari abantu bazogukundira bakagukundira amahoro utanga? Hari abantu bameze nk'aba trouble fête. Hari abantu bashize muri industry, naho yo bari mu comptable karuhariwe avuruga abantu bose, yama ari mu makonfli, yama yashwanye na naka, ejo yashwanye na naka, uyu munsi ariko asaba na pardon na naka, yama muri processus za pardon. Hari abantu atamahoro batanga, hari abantu atagahebwe, hari abantu b'abakombata vraiment, abakombata. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu niyo bamaze imbisi hari amahoro atawe bariko barakubitana imigere, hari abayumva atari karahema neza, abari kararondera uwo mucako gatoya ha mikombi gatangura. Ariko mu vyama mpwemu yama amahoro. Yesu ashimwe cyane. Turi abantu paisible, tugomba kuba turi abantu benspira amahoro, tugomba kuba turi abantu bagize cessez-le-feu. Vuga uti cessez-le-feu. Bwana sifiwe sana. Ikindi mpwemu yera yama, uravyumva, ni ukwihangana. Patience au milieu des tribulations. Urikura fata kutariko, chef wawe yamaza yatombotswe, akakubwira ikintu kitarico, akakubwira ordre itandukanye niyo yarayakubariye. Ariko kubera ufise patience ntimuca mwishurana, ariko rimwe na rimwe ukarindira agakuringa down, ugacuvuga uti ejo wari wambwiye ngo ndabikore gutyo. Onya la patience, gushobora gusupporta, gushobora kwandura. Mbega murumva yuko ibi vyamwa mpwemu yama bitari muri mena manifestation? None muzi yuko duhora twibaza ngo iyo mpwemu yamanutse turagwa hasi. Cyangwa mpwemu yamanutse no musingo abantu bose baguye, ngo muri eglise abantu bose bari baguye, bari bazanye n'ibitenge barabafuka. None mpwemu yararagwisha abantu. Objectif ya mpwemu no ijya ni manifestation, ariko niyo partie moindre muri manifestation za Saint-Esprit ugereranije na aspect za caractère. Mpwemu yara muri twebwe ni caractère, ni intelligence, ni capacité. Mpwemu yera muri twebwe n'udushoboza. Ngira resume, mpwemu yera n'udushoboza. Yesu yavuze ngo uyo ni vyiza kwaza, kubera azogira gute? Uwo numwitsa, c'est le consolateur. Kuko Yesu atamwitse ngo c'est le fêtard, kuko Yesu atamwitse ngo umuntu wo mu ambiance no kudundika. No, yamwise le consolateur, kuko ishengero ryama rikeneye consolation, kuko tubaye hagati muri tribulation no mu ntambara no mu bibazo. Twama dukeneye ikintu kidutera intege kugira ngo dukipinge standard zacu za caracteristiques z'Imana, kuko kamere ka Kristo kagomba kuboneka muri twebwe. Turi amatara. Mpwemu yera ni petrole yatsitara. Iyo mpwemu yari muri twebwe, amatara yacu aguma yaka, naho bwije naho byagoye amatara aguma yaka, kuko mpwemu yera ni petrole. Ariko ibintu byo kwirirwa turi mu dukonflit, twavyimbiranye, twagize gute, abandi bantu bameze nk'igicu ca Belgique. Igicu ca Belgique ni imvura ishobora gucigwa canke izuba rikaza canke neza rikaza from nowhere. Kuki wama mu dukonflit? Kuko ufise imisi yo kuvyimba n'imisi yo gutwenga.
none wowe uri gicu mumbarizo turi gicukwe kuko umunezero mpemu yera atanga utari constant mu buzima bwawe kubera iki ivyamwa mpemu yera yama Yesu ashimwe cyane amahoro la patience la bonté mu kirundi bayita gute Yesu ashimwe cyane ndarangije hava gute kugira neza kugira neza ndakunda izina ndakunda abantu bitwa igira neza Yesu ashimwe cyane kugira neza ni abantu nabo batagira neza wowe gira neza ngo shango je ngo naragiriye neza abantu ga pastor ngo naragiriye neza abantu benshi bako narabihagaritse reka nakubwire ntukabihagarike bibandanye gose mama bishishikare kubera wowe uri igira neza wowe ugira neza Yesu ashimwe cyane ingeso mbi z'abandi ntizikwandukiza ariko uzogira neza maka bahinduke niba atanahinduka uzogira neza maka ugiye mu ijuru hama tuzovuga ngo umviriza n'abatahindutse bakagira neza niba baha microphone kuri anterema bazogira ico bavuze ngo je ngo ngira ico mvuze ngo abantu ngo musanzwe mubize ngo musanzwe ibintu dukundana cyane bako sinogenda ntavuze kubera iki kuko icapfuye abantu barakivuga Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ibi nivyo mpemu yama muri twege turi abantu bagira neza ntiturambigwa ntidusaza ntituruhishwa no kugira neza niyo nature yacu ntidushobora ntidushobora kuhonia le Seigneur yatugize beza kandi turi beza Yesu ashimwe cyane icanyuma canke icavant dernier la bénignité mu kirundi bayitraduisa ngo ingeso nziza haleluya bwana sifuwe sana narangije ibi vyamwa byose byamuhemu yera ntibona kari caractère none meme ukomeye ngo twarakijijwe ngo yaratubohoye ngo warubizi vraiment n'abantu bagasambana yo sishobora kurangiriza kuri note mbi ngo rega ngo sitwe twakoze icyaha ngo ni iki kibiri ngo ni kibiri ngo twe nta problem ngo twe ntitugicumura ngo twe ntitucandura uragowe uragwaye ico kibiri urakibeshera ntibiva mu kibiri biva indani uko uravyumva no ivyo mpemu yera yama nivyo ngomba kwama singomba kubigihushanye ya resultat y'ico mpemu yera aproduisa nkuko ntashobora kuba igihushanye c'ivyo Yesu aproduisa haleluya muri twebwe Yesu ashimwe cyane ndangirije kuri iyo note mvuga ngo haguruka dusenge haleluya haleluya vuga utubwenge vuga uti mpemu yera muri jewe n'ubwenge haleluya nugushobora kandi nugushobozwa Yesu ashimwe cyane cyo gituma tugomba gushishikara kuba ico turico Yesu ashimwe haleluya haleluya vraiment vous êtes Joël nakunda vraiment vraiment haleluya Yesu ashimwe cyane bwana sifuwe sana Yesu ashimwe cyane abantu mushaka akazi rendez-vous mu minsi iri imbere iyi life center tuzoyigira laboratoire ya formation sinzi abakozi ba Salomo aho babaye forme natwe tuzoba forme kandi tuzogenda mu entreprise tuvuge ngo turafise abantu mukeneye Yesu ashimwe cyane kandi wewe nitwagutwara uzoduserukira neza Yesu ashimwe cyane kubera karite dufise mu ijambo ry'Imana irakenewe ngaho hanze Yesu ashimwe cyane abantu bararushe gukoresha abasuma no gukoresha ababandi no gukoresha abambuzi abantu barakeneye amakarite y'ubumana kandi ayari mu ijambo ry'Imana ari mu ishengero ndarangiza mvuga ngo Bibiliya ivuga ngo ivyaremwe byose birindiranye igishika biraniha umuniho utagira uko wovugwa birindiye la révélation des enfants de Dieu isi irarindiriye ishengero uno munsi antikristo ntari karakora mwibanga uko ashaka gukora kubera ishengero rikiri mu isi mwebwe muri homede mwebwe muri bukiriye ku bibazo isi yari kubirimwo hakenewe gusa juste ko mwimenya mukamenya ico turico n'ico Imana yadutekeje hamukavuga tereka mbe Yesu ashimwe reka mbe ico nagizwe reka mbere uko nagizwe haleluya haleluya mwami Yesu ndaguhaye icubero muri kino gitondo ndagushima kuko wowe Mana yo mwijuru waduhaye mpemu yera wawe kandi uwo mpemu yera wawe muri twebwe aproduisa ivyamwa vyiza bituma Mana yo mwijuru ducika inyishu nkuko mpemu yera kwa Salomo yazanye ibyatumye Salomo igihugu cose gitera imbere kubera ingabire wari wamuhaye akamanifesta excellence ishengero waduhamagariye Mana kumanifesta excellence
ukugira neza kwawe n'ubutunzi, itunga ry'ishamvu ryayo. Mana ndasengeye aba bantu bari hano hantu, ndasengeye Mana bari persecuté mu kazi, ndasengeye Mana abariko baraca mu bihe bitandukanye, ndasenze Mana mw'ijuru ngo reka Mana ibi turimo, reka Mana ibyo watugize. Wavuze ngo tumeze nk'igisagara kiri ku misozi, wavuze ngo tumeze nk'itara rimanitse, wavuze ngo turi umunyu w'isi. Mana ndasenze kugira ngo Mana uno munsi muri kino gitondo ishengero ryawe, abahungu n'abakobwa bawe, abagabo n'abagore, abato n'abakuze, abakozi bawe, ishengero ryawe muri rusangi, ndasenze uno munsi muri kino gitondo kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo abantu bamenye ico barico, abantu bakire Mana ico bagizwe, abantu batambukire mu co bagize. Mana ndasenze kugira ngo caractère zacu Mana zishoboye kuhofleta ubwami bwawe. Reka Mana biciye mu buzima bwacu abantu bashoboye kumenya ubutunzi bw'Imana n'uburyohe bw'Imana no kugira neza kw'Imana. Reka Mana mw'ijuru abantu bawe bari hano hantu increasing ivyamwa vyawe mu buzima bwabo, kugira ngo Mana mw'ijuru bazana akaruhuka aho bari, bazana impore aho bari, bazana ubugwaneza aho bari, abantu babipfuza, abantu babakenere Mana, nk'uko mujya mugabo yabonye ubwenge, nk'uko Farawo yabonye Imana, nk'uko umugabisha muri prison yabonye Imana, nk'uko Potifari yabonye Imana. Erega Mana wowe uri Imana iboneka, nturi migani, nturi bitito, ariko uri Imana iri visible, n'ibikorwa byawe biri visible kandi birigaragaza muri caractère zacu no mu kungene tugira, ukatuvana ahantu ukadushikana, kugira ngo ejo aho bagiye mu bikorwa byabo, aho bagiye kubuzima ntibandure ingeso mbi, ntibandure mediocrité, ariko Mana aho bagiye ku kazi Mana yo mw'ijuru bakorana umwete, bashishikaye, baryoheje environnement barimwo, baboneka nk'inyishu, baboneka nk'inyishu, baboneka nk'inyishu, kuko Mana watugize inyishu, kandi muri iyo nyishu nyene turi Mana niho harimo n'iterambere ryacu, kuko byose wabitekeye muco watugize. Nohabwa icubahiro muri kino gitondo ciza, kandi ugirire neza abantu bawe Mana, ubu n'ibihe bidashira. Amen, amen. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire.